Abakunzi ba televiziyo Heritage tubashimire cyane kuba mudahengeshanya gukurikirana ibiganiro byacu. Tubashimire kuba mudukurikirana kuri Canal Plus no kuri Star Times, hamwe no ku mihora itandukanye dukorera ko. Kaze mu kiganiro cacu cuno munsi ndi umukristo. Twasohotse murabibona yuko ibintu byahindutse, turi mwijenda, harakanye, hameze neza, na paysage murayibona. Turi kumwe n'umutumire twamusanze asanzwe akorera, turi kuri Kirezi Hotel and Conference Center. Ndi kumwe n'uwatanguje uyu mugambi, reka ndamuramutse anatwidondore. Murakoze, karibu Bonaventure. Ego jewe ndi umurundikazi yitwa Diane Katihabwa, non jeune fille ndizeye mu izina ry'umutware. Hama ndi umumama yubatse, afise abana, Imana yahezagije abana 4, umukobwa mukuru n'abahungu 3. Umukobwa duheruka kumusohora, urumva ko ngeze mu zabukuru. Si cyane. Hama ego tumaze imyaka tari mikeya 27 turi hanze, muga mutima yagumye uri ngaha aye. Hama gushika naho rero twaterisa ngaha mwijenda. Ijenda ni naho mama yava, niyo kure ariko niyo habaye, ntitugeze tuhaza. Ego twari tuhazi kuri Google Map. Ego Imana ishimwe ko twashoboye kuhashika. Murakoze. Hanyuma muratubwiye ko ari imyaka 27 mutaba muri kino gihugu. Byagenze gute nyene kwira mwiyumvire kongera kugaruka tangura umugambi w'iterambere hano mwijenda? Kongera kugaruka kandi twese tugenda mu umutima uguma ntibaza kwera wimvira ikintu ciza ku Burundi canke kibi, umutima wawe uguma uri ngaha, kuko umuntu wese afise ahava ntaheba. Kugira bavuga ngo ntushobora guheba mu wawe n'igihugu cawe ntaco uheba. Naho ugenda ukamara imyaka 100, je nabonye abantu vraiment maze nka 40 ans iburaya, mugabo aracari ngaho. Gusa we waguma muri vya bindi yasize, akaguma azi ngo biracari hahandi. Twe rero je ndakurikira chaque soir, ndaraba video kuri YouTube Inyibutse Burundi. Ego nkumviriza ibigezweho, nkumva birandyohe, ni therapy kuri jewe. Ego sawa. Hanyuma abantu benshi barafise ivyiyumviro, barafise imigambi, barafise indoto, ariko ugasanga biragoranye ko izo ndoto bazishira mu ngiro. Mbega abo bantu mwabafasha gute? Okay, ndavyumva. Umugambi abantu nkunda kwita abantu bazi ubwenge, urabanza ukawiga ukahashika. Je nta naho nashitse, naguze ntarahashika, nashitse 3 ans après. Hama ukabaza vraiment umugambi w'umuntu ari sérieux, umuntu atari sentimental, il faut kuwiga neza. Mugabo ntibibuza je sindabiregrette. Ego nta étude marché nagize, mugabo je ne regrette pas. Narahakunze, ça me suffit kugira ngo ndonke inguvu zo kubandanya. Hama ikindi naco, hari abantu bapfana imigambi kubera gutinya, kugira kuba très philosophe about ico kurimvira. Nivyo rero usanga umuntu arinze afata gishikanye umugambi wiwe. Je ndavuga nti ufise umugambi ukumva vraiment uguma ududubiza mu mutima, go for it, tangura. Hera kuri parcelle par exemple. Uba nk'umuntu yaguze parcelle ya 4 ans, uje kuhagura usanga ari amahera adashoboka 20 fois plus. Ufise umugambi nukuri abari banga Imana ikwibiye. Wasubira ukumva ico kintu kikugarukako, gitangure, kuko ibiguca intege bizokwama bihari, nawe utazogira bizokwama bihari. Rero gira un acte de foi, izere ugitangure. Hanyuma ikindi kibazo gikunze kubura abantu, niyo bafise ivyiyumviro mugabo bakabura uburyo. Nta muntu ahera hejuru, uhera aho ugeze, siko? Hama hariho amashirahamwe afasha, amabanke,
amabanki n'ivyo arakunda gusaba yavuga ama hypothèque ikintu yego Werekana. mugabo ugira aho ugera aho ugeza kandi ni vyiza no guheva Imana utanguye guheva ikibona yuko wayizeye ikakiguha ugira hari umuntu numwe bamubwiye ati ibi byose bisava to kuteko autant yovuga ngo ndabitangura nta numwe uvuga tekereka mugabo watanguye ikintu numenya ibintu ngene vyagenze nukuri Imana irahagurutsa abantu bigakunda bigakunda je vraiment yarahagurukije mon cousin aramfasha kurondera itongo aho nari nizeye bwa mbere naho naronse arahaguruka arabinkorera gaje ubona buhoro buhoro je mvuga nti wagize watanguye ikintu n'Imana irakuja imbere bien sûr urumva wayibigiye umugambi Imana na kimwe no kuvyuka navyo nishoboje ni ikintu cyose nawe narashitse ko ntacyo nishoboje ni wowe wakinshoboje kandi wowe ndazi kuri Imana ishobora byose ni wowe waremye isi yose nta na hamwe udashika nta na kimwe udashobora ni wewe nyene ifeza ni iki hariyo n'inzahabu nta kindi kuko umuntu ashaka kumubona nk'ukibaza ngo mama yarafise ngo ahantu aja kuyora nta muntu n'umwe abishikako ikintu cyose ni gira acte de foi ucugira James umugabo washaka yitwa Ndizeye kandi iryo zina niyo yitoreye je mpora ndamwigirako si umuntu azoja muri areruya zirezire mugabo arizera hamwe mvuga nti no hamwe kera naranashavura nta na kimwe atinya arizera ikintu kandi akansunika kandi akisunika urumva rero navyo numva ni Imana yangiriye ubuntu nka umuntu kuri je vraiment ndi umuntu noja muri uwo mugwi w'abo bantu uri kuravuga batinya gutangura ikintu bavuga mbe vyo nanira mbe mugabo yego ni vyiza kugira Imana irashiraho abantu ku rugendo uriko bagutera intege kandi ndizeye ko no muri iki kiganiro hari umuntu bizotera intege ntuzubone umuntu ucobaza ngo ujye muntu ngo afise ukwizera kwinshi ngo n'umuntu ngo ibintu byose aya twese turaja mu ntege nke tugacika intege tukibaza ibintu bizotunanira ukaruha kumva wona biheba je naragera igihe nkabwira umugabo nturazere ubure ndabihevye biraheze akandeka tuvuganye ikindi gihe akambwira ati mbe harya mbe ntiwaravuze ko ari rêve yawe none urayihevye nsubira amaramara gushika naho wishikako nje mvuga tangura ni nk'umwana ariko ariga gutambuka je mfise amahasa hari umwe yatambutse 2 mois après uwundi mugabo uwo wundi yemera atambuka urumva ucuja kumufasha ukamubwira tambuka ariko hari undi yatunaniye yaraguye rimwe acamara amezi 2 bavukiye umusumwe ayavura agakurikira uwundi donc mu buzima uhagurutse uwo yize gutanga Imana iragira ni nk'umuntu ashimira kujya kuntu usabana hari ugushimira ivyo wakoze n'undi yidoga ujya shima aragutera intege kumugirira biraryoshe donc urumva n'Imana nibaza yuko kugira aka acte de foi kagira pa ukavuga ati ngire na avance ngira iki birayitera intege kuguhezagira kuba wayeretse yuko Mana ngire ndabikore kandi ndazi ko uhava umfasha siko ivyo nibaza hanyuma gutangura umugambi nk'uyu gushika mushikane hano ndazi ko ari urugendo rutari ruto nibiki mushimira Imana urazi jewe mu buzima bwa misi yose guhera nk'ikiko ndararera abana bakuri narize gushima umunsi umwe nkavuga no munsi nashitse baravuga uduhe umukatu no munsi naravuga nti uwo munsi ndawurenganya nkabona yuko basi ico nari nifuje ko munsi ndagishikako reka kuwonye warenganye reka nshimo uwejo ni Imana ibizi ugasubira ukavyuka kubaka urabizi
harimwo ikintu ca mbere c'impapuro waguze parcelle impapuro zirashobotse okay hagaca hajamwo kuronka abakozi babikora siko hagaca hajamwo kurya babiharura babicapa okay ivyo biheze gutangura ibikoresho turi ruguru kugira bishike ugasanga nka byinshi bivuye Bujumbura mugabo muri avyo vy'ibijumbura hari n'ibindi ngo usanga ngo sable ngo urinda kuzana sable dutanganyika ukaca urinda kuja gutora mu Rumonge ugasanga amabuye ushaka wana twese twamatuzi ngo abantu twatanguye kwiga ko ibintu vyiza ari ibintu vy'i Burundi mugabo ivyo bintu vy'i Burundi ntibizimbutse amabuye amwe ugasanga naye mu Rumonge ico gitoro cyo kwizana iyo kamyo okay mu Rutana uko nyene ubu usanga rero ni buhoro buhoro patience ukiga guti basi ndaronse umuntu azobendonkera buhoro buhoro ça prend du temps mugabo gaje wumva hari undi muntu akubwiye ngo vyaranyarutse byanyarutse gute kandi je kana wumva ko kuruha ku munsi wobona ari nk'imyaka 100 mugabo buhoro buhoro kandi nizi WhatsApp zirafasha ukabona ifoto video ukabona buhoro buhoro biragenda hamisigaye ari n'ibintu byo mu ma etape y'ukubaka barinda kurindira nk'uguze dal ucurindira ukwezi umwa amwa aho rero je washa narahakunda kuko nabanzi nta telefone so kuronka nta muntu aswa kumbwira iki bararindiriye yego cyo narahetse gusa ngaheze uburyo butarashoboka akavuga ati musye mwihangane narahagaritse nka kangahe nka gatatu hamwe mu engineer agaca kubwira ngo reka basi tugira ivyo dushoboye mu nyuma rero haragera igihe ukaronka n'abantu bazaraguha amadeni ya des fournisseurs baguha amadeni barabona iyo nivyo rero ndakubwira Imana iyo yabonye wagize acte de foi iragutera intege n'aba fournisseurs babonye yuko wagumye utera imbere ageze kuri dare ya kanga okay nukuri uwo twamugurana barabona yuko wavanshije bakagufasha buhoro buhoro nk'ubu hariyo nk'umuntu yadushiriye ko amadirisha niho nkeza kumwishura kandi yashizeho ya Ana nukuri abarundi n'abana beza bien sûr banque yo ucwandanye yishura mpaka mugabo birashoboka buhoro 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 kagenda wego hanyuma muri no rugendo rwo kwikorera umugambi mbega bijana gute no kwizera Imana urumva baravuga ngo kutizera Imana ni nk'ukubaka ku musenyi nta kintu na kimwe jewe numva par conviction nta kintu na kimwe nashitse ko atari Imana ishoboje ikintu cose kandi iyo wamaze kumera ko ikintu cyose irakoreka nuko vyara umwana ukavuga uti ego mama baravuga ngo mama barababara mugabo vraiment kiye kintu gizana umwana si nguvu z'umumama kiye kintu gituma umumama ashobora konsa umwana akakura je mwana wanje wa mbere yanase kurya ikintu na kimwe rero nkagusa havuga shama n'ibintu byinshi bikwereka kuko Imana uyifise nta kidashoboka kandi irakwereka au jour le jour nk'ibi nije nabikoze siko yego iraca mu bantu ugasanga nk'uwo hari ikintu bakubwiye kirakumenya umutwe ajumva umukozi arakubwiye ko batoye ikibazo batoye solution ugasanga ica mu buryo bwinshi ibintu bikikemura je vraiment amavuga ngo action de grâce ndaharura ama blessings ni byinshi hari gushika no munsi gushika no munsi twanuza amakuru yuko mukiriko muragira iyi chantier hariho umuntu yaza gusengera iyi chantier ego hari eglise hajya ifo ko ndaguha video aho eglise hajya bari pour ses volontaires batangura 7h du matin bakaza bagasengesha abakozi bose
kandi ntakubesha twarabibonye nta mukozi yigeze bon hari ukwigeze gukomereka ngaha bariko barimba hariya aye tuyadu annex mugabo n'uyundi yaguye bariko baragira ama échafaudage yo gushika hejuru mugabo nta wahasinzikaye nimba ariko arabakiri bato nta muntu wapfuye kandi umuntu gupfa byari gupfa je naraza ngasanga wumva izi garage zose ntiziba zihari ugasanga umuntu ariko arakora ikintu ari kuri bu kibaze mbe nk'umuntu nobigenda byo yohenuka ntibazungurirwa habaye mu kiganza c'Imana ego yo ndibutsa hari uwapfuye mugabo yarasanzwe afise ikintu agwaye yarafise condition ikintu mbwa ntiyaguye kuri chantier ego ndavyibutse byarabaye ego ni ikintu cyiza ndashaka kumenya uyu mugambi wazanye impact iyihe mu kibano canke ego okay nakone hari akavideo mpava ndabaha aba managers bariko baragira marche barahuye n'umuntu ngo arabashimira ngo bazanye umugambi mwiza ngo abantu ntibakiciba ngo mwagize igikorwa ciza ikindi kintu naco urumva je narabibona aba mama baza gusaba akazi kandi bagakora neza n'umu chef de chantier akabanshimira gusumba abahungu bakiri bato n'abapapa kuko bo barazi ko nta kazi bazobura ugiye ku chantier uri umugore canke uri umugabo uwo batangura gufata n'umugabo umugore bamufata nyene ko yarakagongwe canke ko vraiment yabaremereye bakora neza hama urumva impact irahari urumva kuri chantier haba hakora nk'abakozi nka 50 minimum abo bose umva bafise imiryango bafise abana bafise abagore hama n'ubu rero twatanguye hari abakora ngaha bafise imiryango bashobora n'ubwo umuntu ntaba atavuga ngo abahemba amahera are umurengera mugabo barashobora gusaba agakredi cyangwa akadécouvert et puis gukora biratanga hari ikintu bigira mu muntu kuvyuka uzi kugiye ku kazi surtout nibaza kuba papa ukavuga uti ntaco ndi ku kazi biraguha icizere cyuko n'undi munsi peut-être uzoronka kandi karutako kubera no kuri urazi buraya kuri CV yawe wabonye amavide menshi bisa nabi mugabo babona wagiye urakora naho woza urahindura mugabo akabona warakoza hano warakora na barabona ko uri umuntu ukwizeye bakaguha akazi umva nuko nawe ni impact irahari hari utubutike hari no n'abantu twabonye base ngo Kirezi salon de coiffure Kirezi juste manutse donc ça veut dire urumva bamaze gukaya akanutse babonye ko ariko babona ati reka tugire iki ko turazi ko bazodushorera hanyuma akandi kabazo nubabaza hanyuma kugira mukore igikorwa nk'iki bisaba yuko mufise izindi nguvu canke inspiration mwebwe kuri mwebwe inspiration yo gukora nk'umupfasoni umumama w'umukristo muyikura he okay urumva iyo wubatse ona Imana aho yaremye umugore yavuze yuko yaremye umufasha afasha umugabo yari yaremye umugabo ibona ko yaremye ibintu vyiza mugabo Imana nyene yabonye ko ikeneye mufasha hama muri Bibiliya muri Proverbe 31 baravuga baradekriva uwo mugore ngene abakwiye kumera mu bintu badekriva baravuga yuko umugore akwiye ngo arimvira ngo akaguri itongo donc umugore ariwe ngo aronderera ico bafungura bo mu nzu ariwe araba ko baryamye neza ngo kajisha ngo burengeti muri Proverbe 30 uhereye kuri 16 verset 16 akavuga umugore urumva yuko umugore akora ivyo bintu ashimwa n'umugabo wiwe n'abana biwe kandi ngo niyagiye mu bantu baramushima donc urumva turafise uburenganzira kubikora ibi bintu naho twokwibaza ngo ni ivy'abagabo Imana yonyene yabonye ko dukeneye ko tubafasha donc urumva si ibintu vyo kuvuga ngo
ngo uri gukora ibintu ngo bikwiye gukora abagabo ni Imana nyine yavuze ko dukwiye kubikora ndumva kandi twarabibonye abagabo abakobwa barakoze ngaha bashaka gufasha ingo zabo kandi ndisira urumva abafise abana barashoboye kugura ico mwana afungura kuronka amahera yo gukora utuntu dukenewe mu nzu ni twinshi hariho n'uwuguriye boutique hajya muri Gendas hariya urbain hariya winjira urenganye eglise naramubonye afise ahantu agurisha ngira bijya basya ibigori n'ibiki hego ni ibintu vraiment avuga uti aye bamama bose boronka uburyo bwo gukora hari ikintu cohinduka mu miryango no mu gihugu mugabo twarabirengeye vraiment urabona ko bose nta kibabuza baragerageza ibyo bashobora ibyo bahambije barabikora baraduga hejuru bakaduga n'abamaso bagatanga bakabahereza ibyo bakeneye narabonye n'uwubaka mur umumama birakunda kandi ni byiza kandi nta mugabo azobigaya nta mugabo azokwanka ko umugore amufasha turi vers la fin ndashaka mugire nk'akajambo ko gutera intege abariko barakurikirana kino kiganiro kujanye no gukora yego na cyane abakristo sawa nashaka kubatera intege yuko nta kintu na kimwe Imana itarimwo aho ugeze hose ico ikidudubiza mu mutima wawe cose ico Imana yaguhaye yuko uzoshikako izokiguha ibi bintu ntivyari vyoroshe mugabo vyarashobotse ntiwibaze ngo nukwera ngo mu diaspora ngo aca bishobora ngo bafise ibidolari vyinshi kare twese turuha co kimwe aho ikintu kandi ikindi namamvuga nturinda kugira ihoteli naho ubaka akazu hari umuntu bizofasha hari umuntu azoronka ico agaburira umwana kwera wagize ako gaproje gatoya hama abakiri bato cyane niyo nkunda kwankuhaja ntibaze bamere nka twe twaramaze imyaka myinshi turi muri pessimisme turi muri negativisme mugabo mwebwe muriko murabihindura murashaka guhindura amateka murashaka kuzana icizere mu bintu byose mubandanye gutyo kandi bizoshoboka murashoboye mufise iyindi mentalite nimwiyumvira nkatwe mwebwe mutangura muvuga ngo birashoboka mugaca mutangura gukora twe rero dutangura muri yombe byoshoboka era biragoye oya mwebwe murahaguruka mugakora ikintu kandi kigakunda kwera uko kuntu muri mushaka ko ibintu bigenda neza mwaramaze kutwiyambura kandi ni byiza muzoze muradusonera gusa mugabo mugume mukora uko mukora mufise ingoga mwimvira ukundi kuntu nimba ari social media ntabyo nzi mugabo je vous apprécie izi generation zanyu je mbona muri abantu nimwe muzohindura igihugu ego kandi bizokunda wakoze kuba watwakiriye hano ego murakoze cyane murakoze cyane karibu kandi on vous souhaite le meilleur mufise ibikorwa byiza byo kwerekana ubwiza bwo Burundi bizogende neza hari abantu benshi batabizi kandi bari ngaha tourisme domestique babikeneye kubimenya canke abantu bo mu bihugu bibanye bakeneye kubona Burundi ibintu byo gufata amadege tuja kure kandi ubwiza buri aha nyene muri Afrika bizohinduka kwera mwebwe merci beaucoup reka ndabashimire namwe ngira mwashoboye kumva ibitari bike yatuganiriye umutumire wacu ikiganiro cacu rero tukirangize ngaha duhana isango mu kindi kiganiro hamwe n'ubundi mutumire naho utaha